nsubiza umutima vuze ko ngukunda uravyemera naho bigoye kubona uwagukunduriwe nyene je niwabona ngiye ntanguye guhindagurika uramfata wiwe n'agandi gakogwa ko baravugana hama bana araba uruhagarara kabisa beef iyo hatabiye indirimbo ati je bari banduze ati ntihari jeni sinari muzima erega umudamu yaciye amuharira yaciye sawa ni bon kandi uzosubire frère David ko bibaho abantu si beza Gusto ndaguhaye ikaze mu bwami bw'isamirizi Buja FM ugira kunaramutsa bariko baratwumviriza ni benshi cyane bari bakunyotewe ariko kandi baranifuza kugukeza ku ndirimbo No Force in Love yakwije 1 million. Congratulations first of all. Mil Gang si vyabose wiyumva gute kubona indirimbo yawe yashikanye umuriyoni ariko kandi ubanza uramutse abariko baradukurikirana ubwami bw'isamirizi Buja FM abakunzi ba Hit Connection. Urakoze cyane ndaramukije cyane abariko baradukurikirana aho baherereye hose bariko baradukurikirana muri no mwanya nongera nshimira cyane bivuye ku mutima abo bose badahengeshanya gushigikira umuziki w'u Burundi gushigikira impano mvuga nti aho bari hose bubahwe nibo dukorera badahari nitwa baduhari yego ndabaramukije cyane. Umeze neza? Meze neza ndashima Imana n'abantu bakeya. Ati ndashima Imana n'abantu bakeya. Abo bantu turaza kubamenya. Abantu shimira bakeya. Igatoye turakibika ariko kandi tunagukeze indirimbo No Force in Love yakwije 1 million.
murakoze cyane ariko mu kibanza canje nongere nkeze cyane abakunzi b'umuziki wanje kuko niyo batumye nshika kuri iyo ntambwe. No Force in Love ni indirimbo utazokumva mu maclub, ni indirimbo yanditse iryohera ugutwi cyane, so biba gake aho uzobona indirimbo utazokumva mu maclub yakwija ama views nkariya, ariko indirimbo wumva yuko abantu bakunze cyane, aho bamwe basikora kuvuga umuzukuru wa canje bambeshera bivana n'inyandiko cyangwa imiririmbire. Bivana n'inyandiko umuziki ndabaha mu njana y'ubu ariko rimwe amajambo atomoye yumvikana afise ubuzima. Rero novuga nshimire cyane byimva mu mutima abashoboye gushikana kuri iyo ntambwe, nongere nshimire n'abakunzi banje. Ariko inyandiko yo yikura hega Melanin Boy kwiki wandika neza ava ndakwishura nka Abiface niwe no guseyishura murengo no mutwe wanje gubona ribuye. Ariko nukuri ni ibintu bibaga ugasanga umuririmbyi ari fort cyane kuri melody canke ari fort cyane mu kuririmba izo bamwandikiye canke ari fort cyane bamuhaye beat kanaka ugasanga ariko aravaria. Ariko wewe turabona amakote yose yaba slow yaba zouk yaba kizomba yaba yana byose twende indirimbo ni ibintu byerekana yuko ufise talent, ufise impano idasanzwe, kandi tunabigukeze turagukeje cyane kuko indirimbo zawe presque zose zanditse neza. Félicitations kandi. Merci beaucoup ariko icyo navuga nuko ngerageza gukora umuziki uzokwamaho naho icyo utazokinyumva wumvise uvuga tuno muziki wari witondewe, kubera ko des fois abaririmbyi turakora ariko hari abakora ugasanga aronsa ama trending song mugabo ejo canke hirya y'ejo indirimbo ntibikiri mu bantu. No gukora indirimbo yamaho ibihe byose nibaza ko ari yo signature nziza cyane ku artiste mwiza. Ariko uyu mufururizo ugusora indirimbo ubwinshi muri One Way Gusto ariko arashiramo ingufu cyane mu gusora indirimbo, ugasanga ntamaze n'amezi 2 canke 3 aguma duha indirimbo kandi nyinshi ziryoshe. Urukutegwa niki no mufururizo? Jewe ntaririmbye simfungura urumva ntakoze simbaho. Rero novuga yuko mu gihe namatse kubona yuko umuziki nawufashe nk'akazi nkabona ko bimbeshejeho bintunze, nibaza yuko nshiramo amaboko n'amaguru yose n'ubwenge bwanje bwose kugira ngo ejo canke hirya y'ejo ahubwo bimfashe nanje gutera imbere gusumba, kuko iyo ikintu gikunze naco kiragukunda. Ni ibibazo byinshi dufise kuri We Love Music, ariko kandi duhire duhishije Gusto ari hano. Benshi bafise impungenge zo kumva yuko Gusto na Fernando mbega bagikundana basenyera ku mugozi umwe, mbega nivyo amarumero two turumva ko boba batakiri kumwe, vyo bari ivyo. Imbere yuko tuja mu ndirimbo nyezina watuzaniye, ico kibazo kirahagishinga abantu benshi. Ku munsi w'ejo twaragize analyse zitandukanye, turasubiza amaso inyuma ku rugendo Fernando ariko gukora wenyene. Bari bahamagaye mu We Love Music, hama ntiwagenda nkaronka visa, mu nyuma ntitwabona umuherekeje cyangwa ugiye kumutegera. Bati ubwo hoba hariho icuka ciza hagati ya Gusto na Fernando, bimeze gute? Umuryango muri We Love Music wifashe neza, ndavuga urukundo, ubumwe, gushigikiranirana entre Gusto na Fernando, vyo babigihari? Cyambere na mbere novuga nuko na mbere mpumurize cyane bariko baradukurikirana, ababwira ati umugwi Love Music urahari, ariko hari mu yindi version. Ego ntabwo bikimeze nka kera, aho bashobora kumbona nja kuri stage ndi kumwe na Fernando cyangwa Fernando akaja kuri stage turi kumwe. No musi biratandukanye cyane, Mose ariko arafocusinga kuri carrière solo yiwe, ariko bitadutuma cyane kwibagira umugwi Love Music nkuko abantu benshi bakunda kuvuga, bavuga ati mbega bimeze gute ko mutakiduha
gukorwa n'ibyo byose bigenda bipasa abantu bakaca batujajinga bavuga ati abantu baratandukanye kuko ibintu byose nama nkunda kuvuga ni kesho y'umwanya no munsi bagiye barabona biriya ariko ejo hari igihe bokumva nk'indirimbo turi kumwe cyane bakatubona mu biteramo bitandukanye turi kumwe no munsi novuga ahubwo ni ikintu kidutuma gufrapa cyane tugakora cyane kuko turi muri monde ya challenge yo gukora cyane urantahura no munsi umuntu aba ariko araturondera par exemple nko ku mamarché n'ibiki hari abenshi baza akavuga ati okay jewe nkeneye Melanin Boy wewe uje wenyene amahera usaba nangahe akavuga ati je otonaya hama nka We Love Music nayo nangahe nayo nibaza yuko nibanga ryacu ariko amahera twakorera ubwa mbere nk'umugwi We Love Music ubu mwese ayakorera ari umwe mugabo mu gihe uje kuturondera nka We Love Music aca badabo urumva harimo n'akarusho kubera ko deja abantu bafite yo kuvuga ati turashaka kubabona muri babiri ego turazi ko nawe ubwawe ushobora kuza kandi ukabikora neza ariko turabashaka muri babiri tuje turi babiri urumva hariyongera akantu urumva rero novuga yuko ni We Love Music iciza nuko nkikora iciza nawe nuko nkikora byoba bibi mutakitwumva byoba bibi umwe atakivuga ati ndakora narahebye kubera iki niki kumva izina ziriya ariko no munsi twese turi mu kazi kandi kubera iyo version yindi We Love Music uratubwiye ko We Love Music irahari mu yindi version kandi ngo ntitukiye kuza turagaragara cyane turi babiri bivanye n'imviza ma challenge ya nyamukuru imvo zihari ni imvo zavuye kuri twebwe nyene twebwe abasangiye umugwi atari wa manager yaba ivyo byose birafitanye isano ariko novuga uno munsi yavuze ati reka dukore uno munsi washaka kubusangiye umutahe n'umuntu mugatangura mukorana musangiye umutahe ni example typique ndakwa karoro gasanzwe gasanga nimba jewe nazanye 50 millions nawe ukazana 50 millions tugashira hamwe tukavuga ati twubaka iki kintu ejo canke hirya ejo umwe arashobora kubona ati okay jewe umutahe naronse urakwiye ikanje gushinga kandi kabotike kiwanje yego kama we mu gihe yoba aje akakubwira ati je numva byogenda uko ubunyeshaka gutangura gukora uko eske wo muzibira urumva ahubwo gusa ikintu ciza no gukora abakunzi b'umuziki batwakira uko batwumva batwakira uko batubona kandi ciza kinanyohera cyane kurusha nuko ivyo turiko turakora twese ku mpande zose biriko byakirwa neza impamvu nyabaki utagiye kumutegera impamvu je ntagiye kumutegera ya mbere na mbere like je deja nari kuri pression enfin social media y'utaronse visa urumva numva atakintu na kimwe kiko kuko biri kose n'urubanza twese twariteguriwe nk'umugwi uranahura hama ku munota wa nyuma kuko visa kuko deja ugira ngo turinde twanonsa ariko ariho tuzoba turi 80% yabo twakorana hari ikizero ko amaviza azoboneka urumva kuko jewe navugana na ambassadeur bwo bwije ambassadeur w'u Burundi kubera ko evenement twari twagiyemo twari sanse kujamo yari yateguwe invitation yari iriko yuko donc ambassade y'abarundi bateguye ikintu mu Bubiligi urumva cyari ikintu gifise ingufu cyari ikintu cy'umuntu cyari ikintu cy'igihugu donc umuntu wese yarabona ko ari guaranteed kuronka visa urumva rero le fait que umuntu aba yamaze umwanya muremure avyirukamwe ivyo bintu niki hamukaca usanga ntibigenze uko mwari mwabiteguye urumva je muri uwo mwanya umutima wanje ntabwo nari norohewe uranawo and then mu nyuma naramaze kuvyakira niki urumva mugabo ku ruhande rwanje ndavuga ati no uko biri kose twoca dusiba twese nk'umugwi kandi uko biri kose umwe aserutse azoba aserukiye umugwi kandi azoseruka neza bizogenda neza nimba ari iryo jana rizokoroka umugwi uzoharonkera koyoko uzohatorera koyoko iki ndavuga ati ni sawa mugabo urumva a contre cœur kubera ko mu mutima sinari ndyoyewe navuga ati byari kuba byiza kurusha twese tujanye tukaryohera abarundi n'amakungu kuko
kuko barabonye yuko no muri evenement bashoboye gukora izina ryanje bagumye bari reklama cyane abakunzi b'umuziki hariya muri Europe urumva rero ni ibintu bitari n'ikintu kitari ciza ariko twemeye gufata iyo risque yo kuvuga tuti dutegerezwa gukora urantawo muherutse no kubonana na ambassadeur mu wa Belgique oya wari wagiye yagiye sinanagiye sinabise umwanya hama rero doho tour kubera ko n'amazi kwiyakira ari peace ari bisanzwe twarandikiranira ageze na hariya nkubwira ko haje mu vyurimwo n'iki malgré ama post atandukanye ngiye mbona ku ma social media iki uko nyene sanzwe nta rumuntu nkunda cyane kuvuga ibi na biriya ivyo byaramaze guhera agarutse je vyahuriranye fise tournage y'indirimbo nshasha isezerano kandi urumva akazi n'akazi so navuga ati okay tusobonana hanyuma nubwo tutarabonana gushika n'umunsi waramenye impamvu utaronse visa Fernando Kairo bo impamvu ihari iya mbere no kuvuga yuko mu bintu byose umuntu akora haraba mu chance kuko tous les documents zose zari déposés ndabibutsa yuko jewe ndibuka turondera ibintu byo muri ambassade amadokima yose basaba Fernando nta numwanya yarafise yari ruguru ari ibintu yariko arakorera ruguru niki twavugana kuri telefone applyinga byose n'ibiki byose nije nabikoze ni wa mu deporeje no kuvuga dokima zose narondera ari fois deux umva sinaye kuvuga ngo je nishiriye mu ivyo wanje ngo ndeke kumushira mu ivyo cyaye ngo je ngo no byose byari bisa mugabo nibaza yuko ikintu cyabaye cyatumye kumbure bibuko nibaza ko yari situation bancaire kubera ko bararaba muvuma y'amafaranga niki hakaca bamwe rero n'ikintu bita chance kuko biri kose jewe sina depoje situation bancaire iri vide urumva amahera yari ariko nubwo atari menshi kikirenga bivanye n'amanome basaba niki ariko nuvuga yuko n'icyakoze cyane habaye amashance kandi cyo nshimira Imana byagenze neza ntiyantetereje iyo yagiye feedback zari nziza abakunzi barashoboye kuryoherwa that's the best nico kintu murabaye kabisa ku munsi wejo narabaje ati mbega muri We Love Music ko muri usanzwe muri We Love Music nivyo yararonse amashance aragenda mbega gusto yoba yararonse yarasomye ku nturire ndavuga ku madolari yoba yararonse hariya ati yaribuse kugwa ko mu brother muri kumwe muri We Love Music bonje nibaza ko fete agishika yarafisa kandi kazi hari ibintu arimo nshima kuvugira ngaha akandi kazi kiwa ari focused ariko iturarumpanya kubona tucarana gushika ashitse ntimurabona ntiturabonana ariko nizera yuko amaze hafi ndwizibi ntiturabonana babesha turabonana cyane kwera abakure hariya mucara oya si usanzwe ubahe ari no ngahe bucumbu ubahe jemba kutanga sweet yego okay ariko urukundo no kunywana hagati ya Fernando na Gusto ni fresh jemeze neza kuri side yanje meze neza wewe kandi nawe nyine kuri side yiwe nibaza ko ameze neza kuko turayaga kandi tukima nziza nta kibazo na kimwe dufitaniye turasangira defo yo bishobotse twabonana cyangwa iki kuko no munsi ari focused n'akazi kiwe nimba jemba ndi focused no kuja muri studio n'amatonaje n'ibikari gusanga wa mwanya twara duhura dupangira ibikorwa hamwe ntukiboneka nka kera mugabo nibaza yuko ntagwa mu ruhari kuko wanashima hari ama evenement amwe agiye kuba muri no sama abatari baki bariko barayategura baduhamagaye mu We Love Music so urumva yuko akazi karacahari kabisa ubu rero abariko baravuga yuko bakure ivyijiji mu mitwe yabo yuko ari bombora mu We Love Music uratanze umuco ni fresh na mahoro menshi nta kibazo na kimwe dufise God bless ariko kwereka atabonetse mu masanamu ya Mologo tournage yayo igihe tuyikora yarafise show igoma kandi evenement plutôt yo shooting twari tumaze kwisivya inshuro nka zibiri nimba ntihenze kumva zuko wasanga bajya ba mama
nibo twashoboye gukoresha nk'aba Vixen aba mu Yego. video Mama Yupi ba Kadike. Papa Yupi ntiyari ngaha mu Burundi Yego. igihe dupanga day ya mbere yo gushuti muga turavuga tuti ko ari histoire réelle kandi yiwanyu byoba byiza kurusha cyane ari mwe mubonetse mu masanamu donc cha turakansora ngo uwo munsi kugira ngo Papa Yupi ashobore kuza ngaha